Funyafunyo, une coopérative lumière des centres de formation des artisans et artistes du Burundi. Niko mu majambo kigo cha Kolikabe cyatanguye muri 2018 cyatanguje mu ntumbero yo gufasha abanyamyuga baronka ahantu badandariza ibintu kubera hariyo nk'abanyamyuga bafise amatara atandukanye mugabo badafise amateriye badandariza mw'ibintu. Intambamyi duhura muri runo rudandaza rwacu mukije mwese abakunzi ba Maga TV murakomeye mumeze neza. Jeri sawa meze neza turashima même si umva akaje katameze neza ariko byose nugushima. Hama turi ahantu muri mu Kigobe ahantu kishame yitwa Kolikabe twagendeye kugira ngo batubwire ibintu ari ibintu by'akaranga batubwire ibintu n'ibindi kumwe bimeze tubatumire mu dukurikirane biryoshe gose mubona ibintu byose mu Burundi nk'abarundi nyene mutibagira kugira like na partage na partage na commentaire zanyu mutubwire kumwe byari bimeze. Reka twakire uwo twasanze ni sawa twabandi mushobora kwidondora abakunzi b'Amaga TV mukabana baramutse. Mwaramutse ku mwidondoro nitwa Marlene Mpawinimana nkaba ndi mvukira yo mu Kamenge nkaba nkora muri kino kigo ca Kolikabe. Mbega Kolikabe isiguri ikintu ushaka gusigurira Kolikabe mu majambo yose? Okay, Kolikabe ni mfunyafunyo, une coopérative lumière des centres de formation des artisans et artistes du Burundi. Niko mu majambo yose kivuga coopérative. Mushaka tugasigura yatanguye ryari icyumviro cyo kugira ngo mugire ibi bintu kubona ngaha anye cyavuye ku mutima kugira ibindi mwiyumviriye bya Kristo. Iki kigo cha Kolikabe cyatanguye muri 2018 cyatanguje mu ntumbero yo gufasha abanyamyuga baronka ahantu badandariza ibintu kubera hariyo nk'abanyamyuga bafise amatara atandukanye mugabo badafise amateriye badandariza mw'ibintu. Rero iki kigo cha Kolikabe cyaje mu gufasha abo artisans kugira baronka ahantu badandariza ibintu byabo en plus no kugira innovation y'ibintu byabo baba bariko barakora mu kugira ama formation atandukanye. Ibintu bidandaza ngaha byo bikorerwa ngaha mu Burundi gusa canke hari n'ibindi mukora hanze? Oya, ibidandarizwa ngaha ni ngaha nyene mu Burundi bikorwa n'abarundi biwacu nyene. Mbega nizihe ntambamyi muri uru rudandaza dukunda guhura nazo? Intambamyi duhura muri runo rudandaza rwacu ni uko abarundi kwanza ntituzi gukunda ibintu byacu byo twikorera. Niyo ntambamyi ya mbere turonka ugasanga biriko bishimwa n'abandi twebwe ntitubiha agateka tubihe valeur nk'uko baha valeur y'ibindi biva mu mahanga. Iyo niyo ntambamyi ya mbere dufise mu Burundi. Abarundi ntituzi gukunda ibyo twikoreye n'amaboko yacu kugira rero bigugwe n'ibyo ntambamyi zihavugwa mbere no kubikunda hama bazoba bariko mu kubikunda kandi no mu kubigura no kubikoresha bazoba bariko barateza imbere bajya abanyamyuga basanzwe babikora. Mugabo mu gihe batabikunze canke babikoresha nka kujya bakoresha ibindi biba byavuye hanze, muri ico gihe ni intambamyi nini ikomeye cyane biboneka yuko umunyamwuga wo mu Burundi atazotera imbere muri bijya bintu by'iwiwe akora kubera twebwe nyene bene gihugu tutabiha agaciro. Kolikabe ikorera ngaha nyene
ikorera ngaho iri Bujumbura gusa canke n'ahandi mu ntazo hagati mu murakorera ikigo ca Korikabe kiri ngaha nyene cicariro cayo ni ngaha nyene aha mwadusanze mu Kigobe mugabo ibihadandarizwa si bivi Bujumbura gusa ibihadandarizwa biva mu ma province atandukanye ego mu ma province atandukanye yo mu gihugu cyacu cy'u Burundi kubera abartiza bari au niveau national. Ndike numva mubwira abandi bartiza abandi banyamwuga bataramenya kino kintu mubabwire ibyiza byamo matumirire nikiye kintu mubatumirira kugira ngo bumve naho ko bikeneye ko ibintu babizana ngaho. Ego icyo twotumirira abanyamyuga bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi batwumvise n'ubu nyene uno munsi canyejo ahubwo bohurumbira kuja kwiyandikisha muri Shaza kubera ntozana ibintu ngaha muri Korikabe utari umumambre wa Shaza kandi utegereza kuzana ibintu uzwi hariya muri Shaza niho natwe twakira ibintu vyawe kuko ni benshi bafise ivyo bakora igihugu cyacu gifise abanyamyuga benshi mugabo benshi ntibazwi bivanye n'ingene batari muri yo Shaza muri ico gihe rero twabatumirira baba abamambre ba Shaza kugira bazane ivyo bintu vyabo ngaha muri Korikabe bimenywe na bose bimenyekane kuko benshi bafise amatana mugabo bazinyegeje hariya mu karere babamwo twabatumira rero yuko boja kwiyandikisha muri Shaza kugira bazane ibintu muri Korikabe bamenyekane ejo kandi batera imbere. Iyo Shaza ni iki gisipiriki ikorera hehe mbega nikiye kintu gisabwa kugira ngo umartiza cyangwa umunyamwuga azane ibintu yandikisha nikiye kintu gisabwa kugira ngo abandi banyamwuga babimenye. Ngerageje kwishura kuri ico kibazo Shaza kwanza ni chambre sectorielle d'art et artisan du Burundi iri hariya muri chambre fédérale ni imwe mu bamambre Shaza ni imwe mu bamambre bari muri chambre fédérale du commerce hariya muri CFCIB mu nyubako za CFCIB ni imwe mu mashambre ari hariya muri chambre fédérale du commerce hama igisabwa kuba umumambre wa Shaza uragenda ukiyandikisha ukagira ibisabwa byose nk'umunyamwuga uhashitse hariya kuri yo adresse nabahaye ko ari hariya mu nyubakwa za CFCIB ukabaza iyo chambre ahiri bakakurangira ukiyandikisha bakakubwira ibisabwa byose muri ico gihe umaze kuba umuntu uzeya umumambre wa Shaza ufise uburenganzira rero bwo kuzana amaproduit yawe ngaha muri Korikabe kubera hariya baba bakunzi uri reconnu déjà ufise accès yo kuzana ibidandazwa vyawe ngaha bikagurishwa bikamenyekana mbere n'uturusho turenze. Iyo abizanye ngaha iyo umunyamwuga azanye ibintu ngaha ego yariyandikishije vyaheze ibintu ibidandazwa byo yabizanye ngaha biga bigenda gute n'uburyo byadandazwa amahera byadandazwa bigenda muri ico gihe umbajije ikibazo ciza cyane abanyamyuga baragiye hamwe barugurura ntibasigaye imbere mu majambere barafise microfinance yabo ya épargne nyene yiwabo nk'abanyamyuga kubera nabo nyene bashaka gutera imbere nk'abandi mugere rero ibintu bidandajwe vyo ngaha hariya muri Shaza barakugenekereza vyose ibisabwa vyose mbere bakaca bakubwira ati ugurure na konte yawe ugire konte muri CSDR iyo microfinance y'abanyamyuga iri hariya nyene muri CFCIB yitwa CSDR mu gihe rero udandaje ibintu ngaha amahera yawe agenda directement hariya kuri konte mu gihe ubaye umumambre wa Shaza baca banagutegeka yuko vyoba vyiza
ugurure konte muri microfinance yabo ba artisan kugira bizokorohe mu gihe udandaje ibintu ngaha muri iki kigo cya Colikabe amahera yawe byorohe yuko yoshika kuri konte byorohe kuyatora ya leta ya muri microfinance. ariko si ngombwa kugira ngo aje muri iyo association yawe iyo koperative yabo banyamyuga bandi ni mpaka ajeyo kugira ngo azane umwuga canke abituma ashaka. Ego ategerezwa kuba umumambre wa Shaza kugira azane ibintu ngaha ni ngombwa. Nta muntu wo hanze azana ibintu atari umumambre wa Shaza ni ngombwa. Niyo mpamvu nabatumiriye yuko ahubwo borondera ngo Nyaragasa abo ba artisan aho bari hose barondere Shaza ahiri. Twabahaye adresse ahiri ko ari hajya mu nyubako za CFCIB baharondere biyandikishe baba bamambre kugira baronke ubwo burusho mu gihe ibintu byabo biri ngaha bafise amahirwe yo kubimenyekanisha ngaha canke no mu bihugu byo hanze bakamenya yuko ikigo cya Colikabe gifise amaproduit ndangakaranga yo mu gihugu c'iwacu ugasanga nawe nyene aramenyekanye biciye ku kigo cya Colikabe. Kandi amaze kuba umumambre wa Shaza arashobora kugira uburusho bya bindi twara twumva bwo kugira ihayanisha by'ibidandazwa mu kinyofu twumva ngo ati na exposition ari ama exposition internationale East African Community n'andi abangaha nyene mu Burundi mu gihugu c'iwacu. Muri ico gihe abafise accès yo kuja muri ivyo vyose kubera ari muri ayo mashambre ari hariya muri CFCIB. Shaza ni imwe mu mashambre ari muri CFCIB yafasha abanyamwuga kugira biteze imbere no kumenyekanisha ibintu byabo. Ni ikihe kintu urabe uri ngaha urabona ibintu abartisan bakora ni ikihe kintu uhanura abantu bagifite ubwoba bwo gutangura gukora ikintu kuko hari abajene benshi usanga ibintu byabo yego arafite akanakora arahingura akantu kakaguma ngaha. Hari nabonye ibiseke ibisimbo iki ugasanga hari abantu bahariya anye muri internet bakora ibintu ariko bikaguma ngaho ntibimenyekane. Nta kintu mubafasha muko ari mufasha abartisan mubafasha kugira ngo nabo bavyuke ibintu byabo bimenyekane. Muri ico gihe tubatumira kwanza kuba abamambre ba Shaza nkuko bokumva kano kamo tubateye bavyitabiriye byobafasha nabo nyene abavyumvise babwire n'abatavyumvise kugira babimenye. Abo bantu bazi yuko bafise ibintu vyokenerwa yuko vyomenyekana bace baturondera canke barondera iyo chambre ya Shaza kugira bibafashe ivyo bintu byabo bimenyekane. Nico no bahamagarira. Niye manuro uwatekera aho dukwaruka ntabikora bishi bicaye gusanga barindira kumburuzi bwa leta canke nyene akuze nyene buhambaye mu gihugu umujene gwaruka bakuze abana bato abapapa abamama no bahanura yuko bohaguruka bagakura amaboko mu mpuzu nyabuna nta muntu udakiza nkuko mwabibonye ngaha mubonye yuko hari ibintu byinshi bitandukanye kandi bidakozwe mu kintu kimwe bisigura yuko Imana yaduhaye ingabirano nyinshi zitandukanye. Muri zijya ngabirano Imana yaduhaye reka tuzikoreshe nkuko yaziduhaye. Benshi biyumvira ko ingabirano gusa ari zijya zo mu isengero mu rusengero mugabo ni byinshi Imana yaduhaye twomenya gukoresha bijya nyene bikeye ufise muri ubona ko ushobora birashobora kuvugirira akamaro kuko uko twumva abasokuriza bayamaze ati ngo nta mwuga udakiza. Rero nkuko babivuga ko atamungu udakiza twobatumirira kira kantu kose bakura amaboko mu mpuzu bakagiriremwo naho ko bari gatoya bagakuremwo innovation kabe akantu kazima hama mbandanya ndabahanura kandi
kira kintu cyose ko atana kimwe kigayitse mu gihe kikuzanira amahera. Kira kintu cyose ukoze uzi yuko kikuzanira amahera ntikigayitse. Niyo mpamvu nobahanura yuko wogira uwo mwete wo gukora kira kintu cyose kugira abantu baronka amahera hama biteze imbere. Nayo nivyo bintu twumva vy'amakrize mu gihugu bica bigira iki, bica binagabanuka bivanye n'iki tuba turiko turagira iki, turiteza imbere mu vy'iwacu nyene twironderere, kubera benshi barindiriye bwabuzi buhambaye amabiro. Mugabo amabiro ntangana n'abantu bari mu Burundi, ni makeya ugerageje kuraba na population iri mu gihugu. Iyo amabiro angana na population iri mu gihugu urumva twese twari kuvuga twaca dukikuyigwa. Mugabo kubera population iri mu gihugu itangana n'amabiro hari mu gihugu urumva tusha twigisha nato byo kugira iki, gucreate ubuzi. Tusha twigisha gucreate ubuzi muri bijya tubona mu micungararo, mu nshuti, mu bagenzi kugira twiyungunganye. Par exemple nka jewe mwasanze mu kigo cya Polycarp, mugabo kuvuga yuko ariho noba naratanguriye naje ndumu artisan mu bandi, ndu mu artisan mu bandi bari muri Shaza, nkuko nyine ababwiye muri chambre sectorielle d'artisanat du Burundi, ndumu membre wabo. Nkaba ndi muri domaine ya savonnerie, nkaba nzi gukora ibintu by'amasabuni, naho natanguriye kuba umunyamyuga. Hanyuma numvise ako kamo ko muri Shaza naje ndakitabira. Ikiyo chance ikigikunze ubuzima burabandanya. Rero umuntu ni vyiza kuronderera hose. Ibi ejo arashobora kuzunda kansimbura muri kino kibanza ndi ngaha muri Polycarp, mugabo nkaca mbandanya bijya mbanzi nk'umunyamwuga. Niyo mpamvu nohanura abajene bagira ubushakashatsi bwo kumenya kira kintu kugira ikiyo chance ikigikunze ubuzima bubandanye. Uno musi ndashobora ndigerante ho ngaha muri kino kigo cya Polycarp, nkaba ndakije nkaba ndakiraba ngaha. Mugabo ejo birashobora guhinduka ugasanga haje uwundi cyangwa kumvukana akazi ubuzima bitampermese kuhaguma ngaho, ugasanga habaye uwundi. Mugabo muri ico gihe ugasanga ntibibaye bigikunda ko ndahagaruka, ujya mwuga wanje mbanzi uzoca umufasha ukambeshaho. Nico nohanura rero abajene bakuru ubunebwe, bareka ubunebwe, bakura amaboko mu mpuzu, bareka ibintu vy'amarezo sosio ataco bibafasha bari mu bintazi, maze rezo sosio bayifashishe mu kugira ama innovation ku vyo baba bazi. Murakoze cyane, katubashimire kugira mwafashe umwanya wanyu mukifatanya natwe kugira ngo mutuyagire ibijanye ni Polycarp. Murakoze cyane rero, turashimira cyane rwose. Abakozi b'Amayaga TV murabonye ko twari tuvaye n'umugerante wo muri Polycarp aratubwiye byinshi. Nizere ko mwadukurikiranye mukumviza ibintu bitandukanye, na cyane cyane impanuro ahejeje guheza abagaruka rwose. Umujene wese ahari mwumvise ko yahereye nawe ari munyamwuga mu bandi, niho yahereye. Hama mu nyuma kubera ubukerebutsi bwiwe ikigo kiramugomwa, hama araba umugerante. Rero umwe wese ahari kuri amaboko mu muzu, abanyamwuga muhari murabona, murumvise ikigo kibafasha kugira ngo ibintu byanyu bikure hose, abantu babimenye, abantu bamenye ibyo mukora. Mwese rero muratumire kugira ngo ibyo mukora mubizane muri Polycarp, mwiyandikishe bwa mbere muri Shaza niko batubwiye. Hama mwiyandikishije muheze muronke ako karyo, iyo kazi yo kugira ngo ibintu byanyu bimenyekane hose, babigure. Yoshobora kuduhereza adresse kugira ngo muzomenye aho mutumbera. Kumbura ashaka kuri ruguru ukaziti hitumbereye hehe, atubwena ayaba bira kuri mahizo sosio atayenze kuba ashika atubwire adresse yabo. Aha mu Kigobe dukorera mu Kigobe hepfo ya hôpital militaire, en face ya Mutoyi mu Kigobe. Ni benshi bahazi ahantu hari patisserie yo mu Kigobe
basanzwe bahamenyereye hitwa ku Mutoyi ego hama tukaba twoba akanimero kacu mu gihe mutakaye canke mwifuje ikintu kanaka ni mutakare canke tubaye adresse iri complet nimero zacu muturondera kuri 71 90 54 25 canke kuri 68 98 11 05 mu gihe hari ico mukeneye ko mwobaza kucerekeye ikigo Colicab canke mwifuza kudushorera canke mwifuza kumenya ivyo twoba dufise kindi naco turafise kandi na page ni Coopérative Lumière Colicab muca mutubona kuri Facebook n'ivyo tuhadandariza biba biriko murakoze turashimiye cyane turadushimira n'abakozi b'Amayaga TV badukurikiranye kuva tugitangura gushika duheze mwakoze cyane mutubagira kugira like na partage yasisinca kuri micro hamwe na Vivi kuri kamera tukatumushimire cyane kandi dushimire urongoye iyi Colicab n'abakozi bayo bemeye ko tufatikana bakaduheza n'ikibanza tukashobora kuganira ko utuntu murakoze cyane.